twasekewe na sokoro intambo y'agasimbo karanga buragane tugwize umwimbu twerekana ico twakoze imico kama amagwa heya yo janda muraberewe mu bumwe n'amahoro tugwanye ubujuju be n'ubuhumbu n'ubunebwe yemwe gwaruka umve mbega agasimbo bakiga gute umwana nk'uyu biramworohera kumenya gutamba agasimbo ni ubuhe butumwa mugenera umwana akiri muto nk'uyu kuko wewe uri kuratuganirira utubwira ko ibi ukora ari navyo umutama yakuvyaye yakora turabona ko harimo n'urungano rushasha ariko ravuka harimo nk'uyu mwana tubona akiri muto nuwe butumwa umuntu yotahura abonye intambo y'agasimbo kugira ashobore kuzirikana ubutumwa mwotahura mukagenda mumenye nuko nk'uyu mwana ufise ubona ngiri ryaraga ry'abasokuru n'abasokuruza badusigiye mu ntara yacu ya Burunga ku mutumba wacu wa Kayoba Mwandangamo yemwe mwabatambye bagasimba ku mutumba wa Kayoba mu ntara yacu ya Burunga abashitsi bacu mutugendeye amahoro ndatsimbatale tusangira kabisa gahiye i Burundi wacu n'amahoro ekome dukomeze inkino n'imico kama n'akaranga twubake igihugu twibarutse dusangire ikizira n'ikigega tuname rimwe ko twese rimwe ekome amahoro Burundi atsimbatare tuname rimwe ko twese rimwe ekome Namaringarambe yewe tambarura gumye samanga mingwe yemwe mugonere buzinga ayiwe bega dawe mwerewe ngoga karanga twasigiwe na sokuru na sokuruza intambo y'agasimbo mbaga mwiza we amahoro yego n'amahoro ngiri ryaragi twasekewe na sokuru intambo y'agasimbo karanga buragane mbaga mwerewe amahoro yego n'amahoro muyoboye uwamariye ko nzoremesha ikiyago yego mu mahoro yewe ngiri ryaragi twasekewe na sokuru na sokuruza yewe jana mwanga nanyoye mpaye ntamba karanga buragane intambo y'agasimbo gasimbo k'iwacu agasimbo katiganwa karanga buragane karanga kavukire mbaga mwiza we amahoro yego n'amahoro uyu mwiza ukubera yebikwerera mukura yego we yewe uyoboye uwamariye ko nzoremesha ikiyago yego we yewe karanga buragane akaranga kavukire
yego we tufatane munda tworore kijambere turime kijambere yewe muturwanye ubujuju twijukire mu mashure indango murango yewe mbega jewewe mu mahoro ndanezerewe amahoro y'abera yakabera mu bose rimwe yewe yego mu mahoro mbega jewewe nigine ubumwe n'amahoro yewe Burundi bwacu kira Burundi igihugu c'amata n'ubuki Burundi bwacu ngwino ndaguhaye yewe Burundi bwacu iyi ntara ya Burunga hose na kamwemwe gusa Burundi bwacu komera abagenzi mwe hayewe yego we ngiri ryaragi twasigiwe na sokuruza intambo y'agasimbo karanga buragane hayewe yego we tugwize umwimbu twerekana ico twakoze yewe Burundi hiramba Burundi bwacu kiranda kwigine hayewe yego we Kasimba kiwashu kasimba rangiranwa indango morango hiramba Burundi bwacu kiranda kwigine hayewe yego we Jana mwanga nanyoye mu Bubirigi naragiye intamba gasimba hiramba Burundi bwacu karanga buragane hayewe yego we tufatane munda twubaka igihugu cacu gihugu mavukiro Burundi bwacu ngwino ndaguhaye ego Burundi we turime kijambere tworore kijambere tugwize umwimbu Burundi bwacu kira Burundi we hayewe yego we tugwize umwimbu twijukire mu mashure twese urwaruka hiramba Burundi bwacu kira Burundi we hayewe yego we yabaye uwambaye kunzoremesha ikiyago Burundi bwacu kira Burundi we ngwino ndaguhaye hayewe yego we yabaye uwambaye kunzoremesha ikiyago humve Burundi bwacu ngwino ndaguhaye hayewe yego we tugwize umwimbu twerekana ico twakoze imico kama inkino n'imico kama mu ntara yacu ya Burunga yego we yabaye uwambariye ko nzoremesha ikiyago ku muzi ntangere Burundi bwacu ngiri ryaragi twasigiwe na sokuruza intambo y'agasimba karanga buragane hayewe yego we turime kijambere tworore kijambere ijukira amashuri gwaruka niyo yaduteza imbere tufatanye munda hayewe yego we tugwize umwimbu twerekana ico twakoze mu Burundi bwacu hayewe yego we fatane munda tworore kijambere Burundi bwacu kira Burundi we fatane munda ko twese twose rimwe bene mugabo umwe Burundi bwacu kira Burundi we hayewe yego we tugwize umwimbu twerekana ico twakoze indango murango Burundi bwacu ngwino twigine hayewe yego we ngiri ryaragi
twasigiwe na sokuruza yamba Burundi bwacu ngwino ndaguhaye hayewe yego we ngirigyogi twasigiwe na sokuru Burundi bwacu ngwino ndaguhaye hayewe yego we turi mu kijambere gorore kijambere Burundi kira Burundi we hayewe yego we turwanye ubujuju twijukire mu mashure Burundi bwacu kira Burundi we hayewe yego we kabayumiriye ko dufatana mu nda n'Imana nzima Burundi bwacu Burundi bwa Nyaburunga hayewe yego we ngirigyogi twasigiwe na sokuruza Burundi bwacu ngwino ndaguhaye hayewe yego we ngirigyogi twasigiwe na sokuruza Burundi hayewe yego we titabiyama y'amahoro n'ubumwe kufatanya mu nda bene mugabo umwe muze twiginane hayewe yego we nta mungu nanyoye maye ngenda mu Bubirigi Burundi bwacu kabiri ba Canada hayewe yego we tufatane mu nda twubake igihugu cyacu gihugu mavukiro nizo twiginane hayewe yego we chaza hey Burundi bwacu ngwino ndaguhaye hayewe yego titabiyama muze dufatane mu humve Burundi bwacu ngwino ndaguhaye hayewe yego we ngino n'imico kamatera imbere nk'umuzinga Burundi bwacu ngwino ndaguhaye hayewe yego we amahoro komera amahoro n'ubumwe n'iterambere twiginane bene mugabo umwe amagwa amazi yoho none ngire gute amarama yabaye ubambariye ko nzoremesha ikiyago muzi ntangere amagwa n'amazi yebikwerere mukura amarama amagwa heya janda muraberewe mu bumwe n'amahoro turwanye ubujuju be n'ubuhumbu n'ubunebwe yemwe gwaruka umve amagwa fatane mu nda ngo turime kijambere korore kijambere umve bayuwambariye ko nzoremesha ikiyago muzi ntangere amagwa heya turwanye ubujuju twijukire mu mashure yemwe gwaruka aho ugera imyeyewe ntuharongera amahoro nanone sokuru wacu
baratwigisha akaranga agasimbo basokuruza baratwigisha akaranga nambaye agasimbo turwanye ubucucu barundi kazi satana munda yayuwambariye ko nzoremesha ikiyago tufatane munda twubaka igihugu cacu amahoro shaza tumbake abaho sinakamwemwe gusa tumba wakayoba radiyo y'igihugu nukomere kwibanga televiziyo amagwe n'amazi yebikwerere mukura amahama ya engira icyaro kijya basokuru badusigaye ya ntambwe agasimba karanga kiburaga ne mwandanga mwe tugwiza umwimbo utwe shaza dutambe dutarike twigina karanga kacu buragane intamba y'agasimba twasigiwe na basokuru na basokurutsa bagatambira amahasa kera tutaranavuka no kuvuka baradusigira karanga ariko kakamubona duhaye twigina karanga ku mutumba wacu wa Kayoba intara yacu nziza ya Burunga komini Makamba umve shata akana kanyamuneza ntangere ngaha mubona duhaye twigina shata abize mw'abanyagasimbo bo mu ntara ya Burunga shata Chawa nta mwonga ntanyoye maye ntamba kakaranga buragane intamba y'agasimbo mu Bubirigi naragiye mu Budagi naragiye mu Bufaransa umve shaza umve amahoro ndatsimbatare tusangira kabisa gahiye ekome tukomeze inkino n'imico kama n'akaranga umubano mwiza amahoro n'iterambere abashitsi bacumura ngaha tuname rimwe ko twose rimwe dusangira kabisa gahiye yegome inkino n'imico kama n'akaranga mugukomeza umubano mwiza amahoro n'iterambere abarundi bamwe bafise ibibaranga mu by'abaranga rero harimo n'izi ntambo kama ziba zifise icyo isigura uno munsi turi ku musozi wahe turi ku musozi witwa Kayoba turi musozi witwa Kayoba ni mu ntara ya Burunga ni muri komine Makamba aho twagiye gutemberera canke kugendera abarundi murabizi ko bavuga ngo agafuni kabagarumwe n'akarenge iyo twavuye ni kure aho turi si kure kuko turi muhira n'akarenge bavuga ngo uja yatazi niwe azigura canke akaruha ko twari tuzi iyo tuje rero tuzi niki tugenza sinovuga ngo turi kure ariko turi imakamba kuye umusozi mwiza twababwiye ni mw'intara ya Makamba turi kumwe n'abatambye b'agasimbo uwamenya agasimbo
yomenya ko agasimbo kari mu ntara ya Mwaro nkuko n'izindi ntara ziba zifise intambo ziziranga. Uyu munsi rero turi ngaha kugira tuganire kwizi intambo z'agasimbo umuntu wari we wese ashobore kumenya mbega tuvuze agasimbo uno munsi umuntu yotahura iki Garemi. Murakoze kumpa kanya. Jewe nitwa Nzigirabarya Remy wo ku mutumba wa Kayoba intara ya Burunga. Ni kuvuga nkuko mubimbajije iyi ntambo y'agasimbo ni intambo y'imico kama yamyiranga abasokuru n'abasokuruza bacu. Rero mbere uko no bibabwira ni intambo y'agasimbo itiganwa kandi naho wogenda uri umunyabuhinga bumeze gute ntibishoboka kugira ngo ushobore kugatahura ku gasimbo kuko ni kintu nakasimbo gatamba abakabayemwo kavukire. Ni kuvuga basokuruza bacu bagatamba ku mutumba wa Kayoba bagatambira amahasa kuva kera n'abasokuruza n'abadata. Rero natwe duca tubiboneraho kuko aho baje ntibatwirukana bagira bati ngo murabe bibondo ibyo duhaye turagira ko namwe bizobagirira akamaro mu gihe tuzoba twamaze gusezera isi. Mu mico y'imigenzo y'abarundi turazi insiguro y'amahasa. Iyo tumvise umuntu yavya amahasa yaba ari umuntu adasanzwe, bamwe n'uno munsi baravuga ko nk'iyo inababiri canke se babiri akuvumye, ariko bivuga cyane kuri inababiri ko ikintu akwaturiye gishobora gushikako. Ni kubera iki intambo y'agasimbo bayitambira amahasa, ni kihe kintu caricishije inyuma? Murakoze kumbaza ico kibazo. Nkuko data yasize abimbwiye, yambwira yuko ninagambarara azohava mvuma, antumye nkagaba singende yagomba azohava mvuma nkakujya kuko amahasa yashobora gushoma igihe yari mu mwidodombo. Rero bagatambira amahasa mu buryo ubu kugira ngo amahasa ashobore kurama, baca bahengera umuvyeyi yari mu kiriri, bagahera uwo munsi nyene yibarutse amahasa, bagaca baza kurara baravyina bongera batamba batarika bavuga indirimbo, kandi izo ndirimbo natwe turazizi basokuru na badata basize batwigishije. Hanyuma bakaca babyina rero ayo mahasa kugira ngo ntashome, ntihagire irishoma kandi ntihagire iribura kumva, kuko aya mayigwi mwumva twambara nayazibura amatwi y'amahasa. Indirimbo nazo zaririmbwa zarizugwiranya ngo yarame. Amahasa yararamigwa ikiringo kitari gito. Abatari bake bo bavuga ko yashobora kwaramigwa n'ukwezi kurenga kugira barindire ko bazoza gusohora ubwa mbere igihe kiranga yaza akavumera, bakarindira no kuzosohora umwana ngo ugira kabiri. None ico gihe ko muvuga ko mwatambira amahasa abantu bakiri mu kiriri, byoba byafata umwanya ungana gute? Byoba byatuma umuntu ashobora kumva ayo mahasa bayatambira umwanya ungana gute? Na cyane cyane ko tuzi ko byari ibintu bishobora kumara umwanya muremure bagiteramiye ayo mahasa mu muvyeyi akiri mu kiriri bacaramye. Mwatamba rimwe nuno munsi uwo bishaka boba bagitamba rimwe canke umuntu yobatamba inshuro nyinshi? Namaze kubivuga yuko bayatambira ayo mahasa kuva umunsi wa mbere yibarutswe kugeza huko umuvyeyi ava mu kiriri gushika huko abana bamaze kwicandura, sinzi ko byumva kwicandura, bamaze kumenya ukubona n'ubwenge kugeza huko bamaze ababaramiye bamaze kubona yuko atari shomye ririmo. Yego, ndi kumwe n'umwana mutoya hano ashobora kumuterura, aracari muto. Uyu mwana nibaza ko afite imyaka myinshi, ntiyoba ishika 10, ni nk'imyaka 6 canke 7. Mbega agasimbo bakiga gute? Umwana nk'uyu biramworohera kumenya gutamba agasimbo? Ni ubuhe butumwa mugenera umwana akiri muto nk'uyu? Kuko wewe uri kuratuganirira utubwira ko ibi ukora ari navyo umutama yakuvyaye yakora. Turabona ko harimo n'urungano rushasha ariko ravuka, harimo nk'uyu mwana tubona akiri muto. Ni ubuhe butumwa umuntu yotahura abonye intambo y'agasimbo kugira ashobore kuzirikana? Ubutumwa mwotahura mukagenda mumenye nuko nk'uyu mwana ufise ubona natwe kugira ngo tube turi mw'uyu mwuga wo gutamba agasimbo twabishimye nk'uko nyene. Urabona yuko umenga aheruka kuva kwibere. Rero natwe twari nk'uko nyene, naco gituma batubwiye bati badata batubwiye bati ko mwebwe mwabana bacu mwakurikiranye uyu mwuga mukaba mwashimye kudukurikirana, nimugume muraba hanyuma mumenyere ico mubona tugira
aba ari cyo mugira kuko baca umugani mu Kirundi ngo wibuhetse abaye wigisha umwana uhetse kwiba. Rero ni naco gituma rero uyu mwana nawe nyene yashimye kugira ngo arabe ingene twebwe dusigaye tubigira ba data bararenganye natwe nitwarengana abari wasigara muri ivyo bintu nivyo. Iragi nico kintu ca mbere gikomeye umuvyeyi ashobora gusigira umwana nkako nico kintu azirikana asigarana iyo umuvyeyi waba atabagihari. Uyu munsi turi mu kinjana ca 21 aho indero isa niyatitutse bivanye nuko abavyeyi benshi kumbure hari abavyeyi batakirera abana babatunga kubaza ko umwana yariye gusa kubaza ko umwana yagiye kwishure gusa ariko ntuno umwanya wo kuganira n'umwana muri ivyo ni yandero haziko itakiri ku rugero runini. Mbega uno munsi biraborohera kuganiriza abana bijanye n'agasimbo bakabayoboka umwana muto ubutumwa bumugenera subwo bogenera umuntu akuze. Mbega abana mubagenera ubutumwa nyabaki kugira bashobore guhurumbira iyi ntambo y'agasimbo ni giki mukora canke nuko baba bakuze babona bibaryohera? Ego murakoze cyane nico kibazo ukimbaza kuko ndavye nk'urugwaruka ruri ngaha mubona rukoraniye ngaha amashure bahera ku wa mbere bagashikana ku munsi wa gatanu. Ku munsi ugira gatandatu habari umunsi w'akaruhuko ku bana bo mu mashuri mato mato. Ari naco gituma rero n'aba bana bose bari ngaha ico twobabwira twobamenyesha babana kugira ngo bazokurire mu kazoza kacu nuko twama duhengera ku munsi wa gatandatu tukaca tugirira imyemenyerezo hamwe n'aba bana bakama biga amashure gushika ku wa gatanu mugabo ku wa gatandatu bakama bimenya ko ku munsi wa gatandatu mu gitondo tuzenduka ngaha aje kwiratiro ryacu ry'agasimba ngaha mu Kayoba kugira ngo niburi ari abana 50 habe hamaze kumenyamwo abana 30. Ego abarundi nibo bayamaze ngo mu Kirundi baraciye umugani werekana ibisa n'ibituriko turavuga ko umwana igiti kigororwa kikiri gito. No musa abana baraza ngaha ku mashure kandi baravuga ngo uta akaranga ugatorana akaranda ukabutaya akabanga. Mbega uyu munsi twovuga ko mugerageje kuraba uyu munsi tuje ngaha tuje kuraba uko iyi ntambo yitabirwa uko mutamba ubutumwa muba muri ko munatanga ku bantu kumbure bariko bararaba iyi ntambo y'agasimbo ni giki twomenya ku gitigiri c'abantu bashobora kuba baza muri kino kibanza. Abantu baracahurumbira imico n'imigenzo baraza ku bwinshi canke birabatangaza mubonye abantu baje nakaye kamo kumbure mwotera abarundi abanyamahanga abakunzi b'imico n'imigenzo akaranga muri rusangi batazi ubutunzi kama buri muri kino kibanza na cyane ko bamwe barashobora kubona ahantu kumure hatoroshe kuza urabona ahantu hanamiye imisozi twese ko twaje twabibonye imodoka ntiyashoboye kuhashika nta ntambamye zoba zihari haba mu ikibanza ntigishobora guhindurwa kubera hariho amateka hari igituma ahantu ariho hambere mu gasimbo mu Burundi nizize ntambamye mwa muhura mu bikorwa vya minsi yose abantu bashobora gushika muri kino kibanza kuko namwe ico mukora nizera ko ari ubutumwa mwa mushaka gutanga. Iyo ubutumwa ari mushaka gutanga budashikiriye abantu benshi ni abantu bangahe bo baza nko ngaha dufatiye nko ku kwezi canke ku mwaka abantu mushobora kwakira ni bande bagaruka kuko iyo umuntu aje ntagaruke abasa ngo n'utagize bavuga ngo washimye ngo niwe yongeza sinzi abantu bo bahitabira bo babaza kino kibanza barakizi n'ubuhe butumwa woha abantu bariko baradukwikirana uno munsi kugira bamenye ico umuntu yogira ku ntambo y'agasimbo. Ego me murakoze nagira ndabishure kuri iryo jambo mumbajije kuvyerekeye intambo y'agasimbo nkuko wabivuze naje nashobora kurenga mu mugani wuko basokuru na basokuruza batubwira kare baducira ati umwuga mubi nuwo kuroga. Ariko umwuga mbona dufise umugwi w'agasimbo n'umwuga mwiza cyane n'umwuga wadushikanye mu mahanga tutari tuzi. Twaragiye mu Bubirigi turagenda mu Bufaransa turagenda muri Canada turagaruka aho hari mu minsi yahera ni kuvuga mu iyo minsi yiheze yiherukanaho twaragiye igihugu cy'u Rwanda kigenderanirana n'u Burundi turagenda muri Fespade yabereye mu Rwanda turababa mbere nuko turatera iteka u Burundi mu bihugu 12 bigizwe na Oyuwa hanyuma turabandanya turaja muri Uganda turavayo. Rero ni kuvuga yuko ico no hanura
abatwumva noshobora guhanura batwumva yuko uyu mwuga w'agasimbo n'umwuga mwiza cyane mbere n'iryo ginoraga ugwaruka nzosiga ntibaze batezure bazobandanye uyu mwuga w'agasimbo kugira ngo aho nashitse nabo nyene bazohashike. Kandi rero nk'icyo wambajije abantu batugendeye babaye benshi cyane baje ngaha ku mutumba wa Kayoba kandi n'ubundi baheruka kuza n'isalamu barayidusigaranye turabise ngaho. Ariko rero sinovugira ko yamara mvugira ko yamara y'umugabo ikundwa nabake. Reka rero mpe mugenzanje ijambo nawe ashobore kunyisa mu majambo no basize. Urakoze cyane Remy, urakoze cyane, warakoze neza uhagararira akaranga. Turazinanye mu bitari biki, uravyibuka nza ngaha mu ndamura bitabo gusoma twaranise igitabo urimo nibaza ko nza guhakanda kibishikiriza. Murakoze cyane. Yego. Ivyo Remy yaravuze ni ibintu bikomeye, nawe turabona uri narabibonye. Usanzwe utamba agasimbo wibanza mu myaka ingahe? Nubuhe butumwa wogenera abatarabona intambo y'agasimbo? Ni giki wobwira abantu batazi agasimbo bakamenya vy'ukuri agasimbo icarico? None twakarenze Leonidas nkaba mvuga ko mutumba wa Kayoba na zone Makamba na province Makamba ariyo Burunga. Yego. Jewe intambo y'agasimbo navuse umwaka w'1958 hanyuma rero nkaba natangiye gutamba agasimbo ngifise imyaka 10. Je rero Republika ya mbere hose naratamba agasimbo naraseruka nkagenda mu gihugu cyo hanze. Nari nkiri muto cyane ubu rero naciye ndabikuriramo kugeza nkuko naba bose urugwaruka rwose mugena ndagwigishije. Jewe kandi mugena ndagwigishije kuba abandi bo twaradukorana bari bakuze barapfuye basigarana kakaranga rero kabasoko aba bose baciye kuri jewe hanyuma kugeza nkuko nkoresha uburyo bw'uko akakaranga nace ndakigisha rero ababona tungana n'abandi banyungiye. Jewe rero intambamye ngaha kuri radio yiwacu intambamye nkuko wakibagije rero intambamye dufise ni y'amabarabara. Amabarabara kuko imvura iragwa ari nyinshi hanyuma ikaca amabarabara agacikagurika ibiraro bikaca bisambagurika bigatuma rero tutaronka ingenzi neza. Ariko rero rimwe barashobora nk'abafise imodoka ari zibangutse kwama twakira ingenzi kenshi nkaba naco bituma rero intambo y'agasimbo barayigendera cyane. Hanyuma tukaba dusaba ari uko ngahaye ngo dufasha kugira ngo turonke n'iratiyo kugira ngo twubake twatuzu twabakera kabiratiyo y'agasimbo n'ingenzi zije nkuko mwaje hanyuma tugaca turonka agateka. Hari intambo y'agasimbo kenshi yasohotse kuri Republika ya mbere. Intambo y'agasimbo rero turakeneye yuko yogarukirwa intambo y'agasimbo ikongera ikagira imico kama ikongera ikamenyekana mu makungu. Makungu rero kubera yuko twaradukunda kuja mu mahiganwa y'isi yose agasimbo naho kigeze karonka amanota mabi kamanya amanota meza. Kuko naho twagiye hose kuza nka muri Canada baratugabiye n'imodoka ari tubaye ba mbere mu higanwa y'isi yose. Naje gutuma rero intambo y'agasimbo tuyikunda. Mwarayizanye iyo modoka none? Imodoka yari barayizanye mugabo yidushikanye baciye bayitunyaga maze gushanga kuri Rondisi. Yari kiri Rondisi mandi yari yabe. Ni kera. Bacha rero watutwaye yitwa François w'Ubujumbura Directeur General. Iyo modoka yari yacayisubiza nyuma twasubiye kuyikubitijisha. Akandi kabazo kamwe numva no baza kumbure dushe turangiza. Uyu munsi turi aho agasimbo katanguriye. Hoba hariho iyindi migwi y'agasimbo itari ngaha iri mu zindi ntara iri mu rindi bibanza haba muri Makamba canke mu zindi ntara zigize Burundi? Intambo y'agasimbo ahayi Makamba mu gusimbo bubiri ariko bose twahora dutambira hamwe ngaha. Murakubera hamwe baciye bigerura nabo nyene barashobora kugira nketereka iyo turi mu yandi makomine bagaca baguma babigira. Ariko sitso ry'agasimbo ni ngaha kuko nabo bigeruye bagiye kugira iyindi migwi y'inyuma mugabo sikure ni mu ntara ukomine ziyo zanyuma mugabo byumvikane neza yuko bavuye muri twebwe. Reka ndabashimire cyane. Rero nagira ndababwire rero ikene nagira ndababarire intambo y'agasimbo rero ahantu hefise sitso ni ngaha ku mutumba wa Kayoba. Abandi bose n'abantu bavyigana barabirahura gusa ariko naho nyene ntibiri mu zindi ntara. Yego. Ubutabonye agasimbo kikayoba yobasa n'uwayobewe. Reka ndabashimire ku mwanya muduhaye, ndabashimire ku munezero mudusangije, ndabashimire ku makuru muduhaye ajanye n'intambo y'agasimbo. Nibaza ko ivyumviro vyanyu ivyo tuyaze bizoshikira benshi, ari benshi kumbure bashobora kuzobifata nkama ntibabinigire mu menshi kumbure duteze imbere iyi ntambo y'agasimbo. Dutera induru rero kwa ndi yemwe mwabatanzi bagasimba bakumutumba wa Kayoba mwe.